turabandanya na ya katekisimu yacu twise katekisimu y'abapurite yegeranijwe na Serge Spurgeon mu mwaka wa 1855. Ubuheruka twari twahereje ku bibazo bijanye n'iremwa, ariko kandi naho iremwa ryahagaze, ibikorwa bijanye no kubungabunga ivyaremwe ibiriho vyose, ukuboko kubitumbereza kugira ngo bishitse umugambi w'Imana, ivyo bikorwa birabandanya. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 5:17 avuga ati gushika ubudata arakora nanje ndakora. Naho iremwa ryarangiye ku munsi wa gatandatu, Imana ikaruhuka kuva ku munsi w'indwi, Imana ibandanya ikora mu bikorwa twita ibikorwa vya providence. Ivyo bikorwa rero vya providence biba bigamije gushikana ikintu cose kuganzwa n'Imana. Zaburi 103:19 batubwira ngo uhoraho yahamangiye intebe yiwe mw'ijuru, ubwami bwiwe buganza vyose. Iyi niyo providence, ningene ukuboko kw'Imana kugamije kurongora vyose ngo bishitse ic'Imana yifuza, kugira ngo vyose biganzwe n'ubwami bw'Imana. Ivyo twita les œuvres de la providence. Ikibazo ca 11 kibaza ngo mbega ibikorwa vya providence y'Imana n'ivya canke bimeze gute? Inyishu ni ibikorwa vya providence y'Imana n'ibikorwa vyera, n'ibikorwa vy'ubwenge, n'ibikorwa vy'ubushobozi bigamije kuzigama no kuganza ivyaremwe vyose n'ibikorwa vy'ivyaremwe vyose. Ati mbega ibikorwa vya providence y'Imana n'ivyaha. Ibikorwa vya providence y'Imana ni ibikorwa vya mbere vyera, ni ibikorwa vya mbere vy'ubwenge, ni ibikorwa vya mbere vy'ubushobozi bigamije kuzigama no kuganza no gutumbereza ivyaremwe vyose n'ibikorwa vy'ivyaremwe vyose. Ngira twasomye mu murongo wa 113 Psalm 103 murongo wa 19 aho ibikorwa vya providence biba bigamije kwetablisa inganji y'Imana mw'isi no mu vyaremwe vyose. Twarigeze kuva kujanye n'amadekret, ni inama ntabanduka z'Imana. Twarabivuze ko izi nama ntabanduka z'Imana zirashinga ibizoba, ariko providence ahitandukanye na les décrets. Nimba hariho igikorwa c'Imana gishinga ibizoba vyose, hari n'ukuboko kw'Imana kurongora ibiba vyose kugira ngo bibe nk'uko vyashinzwe. Sinzi ko ico kintu tucumva. Nimba les décrets z'Imana ari inama ntabanduka z'Imana zishinga ibizoba vyose, la providence ni ukuboko kw'Imana kurongora, gutunganya ibiba vyose kugira ngo bishitse ic'Imana yahisemwo kuva kera hose kandi kubw'icubahiro cayo. Dusanga rero providence y'Imana ikorera ku bintu bibiri: les décrets de Dieu, ariho hari ubwenge bw'Imana, ugushaka kwayo kw'ibihe vyose nico uko gushaka kwayo kwagenye. Ubwa kabiri, ibiba vyose biba kubw'icubahiro c'Imana. Turafise hano katedrali twita ngo ni katedrali ya Regina Mundi. Regina Mundi bisobanurwa umwami kazi w'isi, la reine qui gouverne le monde. Kandi uwo mwami kazi aganje isi si Bikira Mariya nk'uko kumbure abatoye iryo zina bavyibaza, ariko la providence y'Imana uvuga uko kuboko kurongora ibintu n'abantu kugira ngo ibiba vyose bibe nk'uko vyashinzwe n'inama ntabanduka z'Imana. Jewe uko kuboko niko no kwita Regina Mundi. Ibi rero bice bidushikana ahantu rero tuvuga tuti mbega ko ibiba vyose bitama ari vyiza, ko ibiba vyose harimo n'ivyaha n'ibibi, none ni gute Imana ibyo bintu vyose ishobora kubigena kandi kongera ikabitumbereza ngo bibe? Mu kanya turabandanya, ariko inyishu hariyo nuko atakintu na kimwe kiba ubwenge bw'Imana butagisuzumye kandi itabonye yuko ico kintu mu kuba kwaco kizohesha icubahiro gusumba vyose. Hari uburyo bune butandukanye bw'ingene Imana tumbereza canke ishiraho urutonde rw'ibiba kugira ngo bishitse icinama ntabanduka les décrets z'Imana zagenye. Hari uburyo bune ikora. Ubwa mbere, Imana irarekura icaha, irareka icaha kikaba. Bitubwira yuko uhoraho yakomanaje umutima wa Farawo. Ibi bisobanura ko ari uhoraho yakoresheje icaha Farawo cyo kumanaza umutima, ahubwo iyo Imana iretse icaha ngo kibe, iyo providence y'Imana ihisemwo igatumbereza igahereza urutonde n'icaha kugira ngo gishitse c'Imana yagabiye kera kandi kiheshe icubahiro, Imana siyo ishira ukuboko kwayo ngo ikore
ico kibi canke igishire mu muntu, ahubwo yoyo ihagarika kurungika bwa buntu bwayo hamwe butari mu muntu. Umuntu wenyene niwe umutima wiwe uca ukomantara s'Imana yukomantaza. Ariko dusanga yuko niyo Imana isokoye igikorwa cayo cyo gusuka ubuntu bwinshi kugira ngo butangire umutima w'umuntu mu caha, naho nyene yihisemo ko bigenda gutyo, iba yarateguye kuva kera hose yuko bizokuzuza ubugombe bwayo kandi bizoyihesha icubahiro. Providence y'Imana tuyisanga n'igihe Imana irekuye icaha. Ubwa kabiri, Imana irarongora icaha, irakireka kikaba, ariko kandi ikakirongora kugira ngo igikure mu iciza. Hatwibuka ingene Yosefu yagurishijwe na bene wabo, Imana ikahakuramwo ivyiza. Ibi bisorwa ko mu kugurisha Yosefu no kumugirira nabi batari responsable, batabibazwa no kuri vya bindi dukoze bibi, Imana igategura kuzobitumbereza ngo bikure mu iciza kihesha icubahiro. No muri bijya bibi twe twakoze turababibazwa, ariko nikibuza yuko ico kibi cacu kivuye mu mutima wacu mubi bidakunda ko kirengera Imana, ko Imana iganje no hejuru y'ivyaha vy'imitima yacu. Ubwa kabiri, Imana irashobora gutangira umuntu ngo ntakore icaha. Muribuka Abimeleki ashaka kuryamana n'umugore w'umupatriarche Gerari, gutyo nyene usanga abadamu ba Isaka na Aburahamu barashatse abategetsi baho abo bapatriarche baba basuhukiye, bifuza abadamu beza ico gihe cose, baburi umudamu mwiza baramutora akamushira umwami. Dusanga Imana ibwira Abimeleki ngo ntayubahuke ngo aryamane n'uyu mudamu wa Aburahamu, naho we mu kumwabira bari bamweshe muri mushiki wa Aburahamu. Dusanga Imana itangira icaha ngo niki. Ubwa nyuma, Imana ireka icaha kikaba, ariko ikarimita inkurikizi canke ubwaguke bw'ico caha n'ivyo ico caha co konona. Usanga rero Imana iraganje hejuru y'icaha, iraganje hejuru y'ibibi bidushikira, imyuzure, ibibazo bikomeye, ivyo vyose irabiganje, ibitumbereza nk'uko yagabiye kuva kera hose kugira ngo biheshe icubahiro. Kuko turavuga igena Imana iganje hejuru y'ico twokwita le mal moral, ikibi kijanye n'icaha. Ariko kandi Imana iraganje hejuru y'ibindi bibi nk'umwuzure, nk'impfu, nk'amasanganya atandukanye, amakatastrophe naturelle. Ibi vyose Imana iraganje hejuru yavyo. Muganza hejuru yavyo bitwibutsa ibintu bibiri. Ubwa mbere nuko nimba hari ikibi kiba, si Imana ubwa mbere na mbere responsable, n'umuntu yakoze icaha mu itongo rya Edeni, bigatuma haba akajagari, haba mu mutima wiwe no mu vyaremwe vyose, arivyo bituma habaho ibibazo nk'imyuzure n'ibindi. Ubwa kabiri, iyo Imana iretse ibintu bibi bikaba muri nature idukikuje, mu vyaremwe bidukikuje, imvura, isegenya, uruzuba, bugaragwa, bitwibutsa yuko iyi si suku yahoze, kandi umunsi w'Imana izorema isi shasha. Biduheza ivyizigiro ku munsi umwe Imana izoturemera isi shasha. Naho tudatahura rero vyose Imana ibiri kwirakora mu kureka ivyo bintu bibi bikadushikira, caba icaha, caba mal moral, canke caba ikibazo kiri mu vyaremwe, tugumane uwo mutima yuko iyo Mana yacu iraganje hejuru yavyo vyose, kandi izongera kwihesha icubahiro muri vyose. Mbega dukwiye kugira inyifato iyahe imbere ya providence y'Imana? Mbega dukwiye kugira inyifato iyahe tubonye uko kuboko kw'Imana gutumbereza ibintu kugira ngo bibe nk'uko inama zidahinduka z'Imana zagenye le decret? Tufugira inyifato n'iburi zitatu. Bwa mbere, dukwiye guhimbaza, dukwiye gutangarira ububasha bwayo budashobora kurengerwa n'ikintu na kimwe, naho vyoba ibibi vyo mu mutima w'umuntu. Bwa kabiri, dukwiye guca bugufi kandi atakwidoga n'umunezero ikintu cyose Imana yaretse kikaba. Ubwa gatatu, dukwiye kugira ivyizigiro ntitugire ubwoba, kuko uwo mwami yaretse ko biba, araganje kandi azoruhira gukuramo ivyiza. Turarangije ku kibazo cacu ca 12 inyuma yo kuganira kubijanye n'ukuboko kw'Imana gutumbereza ibintu ngo bishike nk'uko inama ntabanduka z'Imana zagenye. Turangirize ku kibazo cacu ca 12 kivuga ngo ni gute iki gikorwa ca providence c'Imana Imana yagikoze kubijanye n'umuntu igihe yarameze nk'uko Imana yamuremye ubwa mbere. Inyishu ni igihe Imana yaremye umuntu yinjiye mu isezerano hamwe nayo, kandi isezerano ry'ubuzima, kandi iryo sezerano ryari rihagaze kuri condition y'ukumvira kutagabanije, imubuza kurya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, kandi ngo akirenze ko azoronka igihano c'urupfu. Mbega igikorwa ca providence y'Imana cigaragaje gute kubijanye n'umuntu
igihe yari akiremwa. Igihe Imana yaremye umuntu yinjiye mu isezerano ry'ubuzima hamwe nawe, ariko iryo sezerano ryari rihagaze ku kintu ategerezwa kuzuza, arico kumvira kuzuye. Imubuza kurya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, kandi ko niya kijyako azoronka igihano c'urupfu. Iyi nkuru y'ingene Imana itereka Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, ikabahereza vyose ariko ikababuza kurya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, bitwibutsa ya nkuru y'ingene Farao yahaye icubahiro kidasanzwe Yosefu, gushikaho ahabwa impeta yiwe idasanzwe y'agaciro iriko ikimenyetso, arayimwambika ku rutoke, amwambika impuzu zera, amwambika n'umugufu w'izahabu mw'inzosi. Hariya mu Itanguriro igice ca 41 umurongo wa 40, Farao amubwira ati nguhaye kugaba urugo rwanje n'abantu banje bose bazumva ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Mu yandi majambo amubwira ati uzokore kuri vyose kiretse ku ngoma yanje. Ariko inkuru ya Yosefu igenda neza gusumba inkuru ya Adamu na Eva. Yosefu araganza Egiputa nk'uriko araserukira Farao, akaganza mu bugororotsi, akaganza yumvira Farao nk'uko Farao ashaka, kandi Farao nawe akamuhereza umwidegemvyo wo guserura inganji y'ubugororotsi mu gihugu cyose ca Egiputa, ariko akabikora ku buryo Yosefu adakora ku ngoma ya Farao. Ibi Yosefu arabishobora, ariko Adamu biramunanira. Adamu yahawe guserukira Imana kw'isi no guserura ubwo bwami bwa bundi twasoma muri Zaburi 103 ku murongo wa 19, kugira ngo aserure ubwo bwami mu vyaremwe vyose. Ariko dusanga ntabandanya ari musi y'uwamuhaye ubwo butware, dusanga aho nyanga icagezwe kimwe conyene Imana yamuhaye. Mbega ni kubera ko Imana yamuhaye icagezwe kandi izi yuko azogihonyanga? Iki nicyo dushobora kwibaza. Ariko mwibuke, iyaba abakuru bacu b'ibihugu imbere yuko batora amategeko bavuga ati ntidutora amategeko kubera hariho abantu bazoyahonyanga, ntivyogira insiguro. Ibi Imana yayiduhaye kandi izi yuko hari abantu bazoyihonyanga, ariko yarayiduhaye. Naho Imana yari ibizi yuko bazoyihonyanga, ntibikuraho yuko vyari bikenewe yuko hagira ikibagenga, naho yari izi yuko bazogihonyanga. Ubwa kabiri, Imana yari ibizi neza yuko uku gutumvira kwabo bizogukuramo iciza kirengeje, ikazoturungikira Yesu Kristo adukura mu muvumo w'icaha kandi adukiza inkomezi z'icaha. Imana yacu ni Imana y'urukundo, ni Imana dusanga iri hejuru y'ukugwa kwa Adamu na Eva, kuko iganje hejuru y'inkomezi zose. Satani nta kintu ashinga kizobaho, ivyo ashinga vyose asanga yabishinze mu zindi nama zihebuje z'Imana, zikoresha ivyo we yifuza n'imigambi yiwe gushitsa ivyo Uhoraho Imana yashinze kuva kera hose ngo bizomuheshe icubahiro. Yemye boshobota ntimutinye kuko so